iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ino mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ari amakuru tuzogaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane ku biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu. Turaza kugaruka kandi ku majambo yatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, cane yikoma igihugu c'u Rwanda ko coba cararungitse abakozi bacu bigendereza mu gihugu c'u Burundi. Vyose ntimwuze gucikanwa, turaza kubigarukako. Gusa imbere ko tubigarukako, reka tubibutse ko igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda bitabanye neza muri iyi minsi. Mbere vyaranagezaho igihugu c'u Burundi cugara imbibe zo ku butaka gihana n'igihugu c'u Rwanda, gusa ikirere co kikaba kicuguruye. Ivyo vyabaye mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'2024 inyuma y'amajambo yatangajwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye muri Kigarama umwaka uheze, aho yikoma ko ibitero bikorwa n'umuharire ditabara biba vyatewe inkunga n'igihugu c'u Rwanda. Ivyo akaba ari ibitero vyakozwe mu Gatumba ndetse n'ibindi bikakorwa muri komine Gihanga. Ni vyinshi vyagiye biratangazwa n'indongo zo ku mpande zompi, aho igihugu c'u Rwanda co ciyamiriye kure ivyo bitangazwa n'igihugu c'u Burundi, ndetse mu minsi yeze hakaba haranashizwe ahabona ayo makuru tuza kuza kubagezako mu mwanya uri imbere, avuga ingene ngo leta y'u Burundi yoba yarabonanye na bamwe mu ndongozi z'imihari yitwaje ibigwanisho ibarizwa mu gihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo igwanya ubutegetsi bwa Kigali, ariyo FRN ndetse n'umuhari FDLR wasize ukozeho nyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994. Tugiye kugaruka kandi kuri vyinshi vyatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, aho yabwiye imbonerakure kuba maso cane muri iyi minsi, cane mu ntara zihana urube n'igihugu c'u Rwanda. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe rero CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo yaragendeye imbonerakure zo mu makomine ahantu rubibe n'u Rwanda, azibutsa kubandanya ziri maso. Ivyo akaba yarabivugiye muri komine ya Bugabira ndetse na komine Busoni ahantu rubibe n'igihugu cy'ibanyi c'u Rwanda, aho yamagariye imbonerakure kurushiriza kuba maso, ndetse kandi akanavuga ko abakozi b'igendereza ry'u Rwanda bashobora kuba barabinjiranye muri ivyo bice, bakaba banafise ubwoba ko hari ibitero bishobora guturuka mu gihugu c'u Rwanda. Ndagoye kazi rero aho dukurikirana uherereye hose, wowe ubandanya kubana natwe mu makuru dushikiriza uherereye ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubuseruko, ubumanuko, uburaruko, uburengero, abari mu bisagara bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi, abadukurikirana baherereye mu bihugu bigize akarere ka Afurika y'ibiyaga binini ku mugabane wa Afurika ndetse no makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Nkuko natanguye ano makuru mbivuga, kubw'amasoko yacu muri CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi, urugendo rw'umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe Reveriyano Ndikuriyo rukaba rwaratangajwe ku mugoroba mw'ijoro, avuga ko urwo rugendo n'ubundi rutakozwe nk'uko vyari bisanzwe. Bikavuga ko vyari urugendo rudasanzwe kuko bimenyereye yuko iyo Reveriyano Ndikuriyo ari bugendere agace runaka mu gihugu, abanyagihugu benshi baja kumuraba ndetse nawe akabaramutsa. Gusa icatangaje abantu nuko imodokari ziherekeza Reveriyano Ndikuriyo zaba ari nyinshi cyane nk'uko bisanzwe, ariko igihe aja mu Kirundo zari imodoka zidashika zitanu. Ngo vyari bitangaje cyane nk'uko umwe mu banywanyi ba CNDD-FDD avuga. Aya manama kandi Reveriyano Ndikuriyo yakoresheje imbonerakure ngo ni amanama yabaye mu mwiherero ntangere hagati y'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi gusa. Amanama yabaye mu makomine ya Bugabira na Busoni yabaye mu mwiherero bivugwa n'abayagiyemwo. Umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe Reveriyano Ndikuriyo yari aherekejwe na Jean Baptiste Nzigamasabo batazira Gihahe, yahoze ari intwazangabo muri uyo muhari wahoze ari uw'abaroberi b'abahutu, akaba kandi yarabaye n'umwe mu bategetsi b'uyu mugambwe azwi ku rwanko yanka abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Nako Jean Baptiste Nzigamasabo batazira Gihahe yavuzwe cyane mu bikorwa vy'ubwicanyi, ikubagurwa no guhagarika agasakisaki abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, mbere na bamwe mu bo mu mugambwe wiwe biyamirije amabi akora. Bamwe mu mbonerakure rero zo muri ayo makomine abiri bakavuga ko yari inama idasanzwe.
Iyi yari inama idasanzwe kuko abatumiwe muri iyo nama bari bazwi kandi amazina yabo yari afiswe ari ku ntonde. Bikavuga ko abitavye iyo nama ari bamwe mu banywanyi bakomeye cyane b'imbonerakure. Abandi bari bitavye iyo nama bavuga ko babonye ikintu gitangaje, nuko abapolisi bajejwe umutekano w'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD batakorana na bagenzi babo bo mu Kirundo na Ngozi, intara ihana urubibe na Kirundo. Bikavuga ko ukudakorana kw'abo bapolisi bacungera umutekano w'umunyamabanga mukuru w'umuganga uri ku butegetsi Reverend Ndikuriyo harimwo urwikekwe ko abo bapolisi basanzwe boba bafitaniye imigenderanire idasanzwe n'abanyagihugu ku buryo bari kubaronsa ivyari kuvugirwa muri iyo nama bikaca bishikira abo hakurya y'Akanyaru. Ngo bishoboka rero ko boba bari baronse amategeko yo kutihanganira umuntu batazi muri iyo nama nk'uko bibonwa n'umwe mu bategetsi ba CNDD-FDD mu Kirundo. Imbonerakure nibwo zahamagariwe cyane gucungera urubibe rw'u Burundi n'u Rwanda. Kuko abashinga intahe Reverend Ndikuriyo yararikiye imbonerakure gusubira gutanga amategeko mashasha mu ntumbero yo gucungera neza urubibe bafadikanije n'abasirikare n'igipolisi. Indongozi z'u Burundi zikaba zarugaye imbibe zo hasi Urundi buhana n'u Rwanda muri Nzero uyu mwaka w'2024. Itegeko ryashizweko umukono n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martino Niteretse, bikanavuga ko kandi yabifashijwemwo n'umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu Ambasaderi Albert Shingiro. Kubwa masoko yacu rero, indongozi z'u Burundi zagiriza iz'u Rwanda gufasha imigwi iterabwoba yishe abantu baba 30 hagati ya Kigarama umwaka weze na Ruhuhuma uyu mwaka w'2024 mu ntara za Bujumbura na Bubanza zihana urubibe n'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Kubwa masoko yacu rero, indongozi z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD zagirije zimwe mu mbonerakure kureka abarundi bakajabuka ibiyaga bigabura Uburundi n'u Rwanda bagashika ku butaka bw'u Rwanda, bakanareka abanyarwanda binjira ku butaka bw'u Burundi batanze ibiturire. Rero ngo hoba hari ubwoba bwo kwinjiranwa no kugirwa ko ibitero. Kubwo bashinga intahe Reverend Ndikuriyo na bamwe mu ndongozi bemeza ko abakozi b'igendeza ry'u Rwanda ngo baba barinjiye mu Burundi. Uti bamwe mu bakozi b'igendeza ry'u Rwanda baraje mu Burundi baciye mu biyaga Cohoha na Gweru. Uti mutegerezwa kuba maso kandi mucungera umutekano wanyu n'uw'igihugu cacu, niko abariko bakoresha inama bashimangiye. Reverend Ndikuriyo kandi yahamagariye imbonerakure kuba maso cyane no gucakira intumva. Arengana yaravuze ko hibonekeje ikiza ca Mariburu mu Rwanda kwigenekerezo y'indwi Nyakanga uyu mwaka w'2024 kimaze kwica abantu bashika 10. Ngo nico gituma kandi hategerezwa gucungerwa abinjira mu Burundi baciye mu Kinywabi bavuye mu gihugu cy'u Rwanda. Uti rero hari igitero c'abagwanyi gishobora kuva mu Rwanda. Muri ayo manama Reverend Ndikuriyo ntiyaretse kubwo abahari kuvuga ko u Rwanda rukiri umwansi wa mbere w'u Burundi. Uti harashobora kuba ibitero ku Burundi bivuye mu Rwanda bigakugwa na Red Tabara canke iyindi migwi y'abaroberi. Uti rero nico gituma twaje kugira ngo tubahe inyigisho, niko vyashimangiwe n'uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverend Ndikuriyo. Abo bavuzwe mu mabi menshi akorerwa batavuga rumwe n'ubutegetsi n'umugambwe uri ku butegetsi cyane cyane imbonerakure zikaba zibonwa nk'intumwa zidasanzwe zijejwe gutanga amakuru ku Burundi bateka kazi na muntu nk'umugwi w'inkorabara. Zikaba kandi zifashanya n'igisirikare hamwe n'igipolisi gucungera imbibe no mu marondo y'ijoro. Muri Myandagaro umwaka uheze w'2023 ku munsi mukuru wahariwe abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD wabereye mu ntara y'Amakamba mu manuko bw'igihugu, Perezida Evariste Ndayishimiye yasavye imbonerakure kugwiza amarondo yo mw'ijoro. Ni mu gihe kandi Reverend Ndikuriyo we yashimangiye ko bagomba gukaza umutekano cyane cyane ku mbibe igihugu cy'u Burundi gihana n'igihugu cy'u Rwanda, kuko bikeka ko hari abakozi b'igendezo ry'u Rwanda baba barinjiye mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe mu ntara ya Rutana umuyobozi w'indero mu ntara yoba ariko azira kurya mu isahani ya Buramatari n'urongoye umugambwe. Umuyobozi w'indero mu ntara ya Rutana Emmanuel Nsengiyumva yari yafashe ingingo yo kwimura bamwe mu bigisha no kugena abayobozi b'amashure muri izi ntango z'umwaka w'ishure. Uko kwimurira ahandi abigisha no kugena abayobozi ivyarafuswe. Buramatari wa Rutana n'umunyamabanga w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ngo bafashe ingingo yo kumuburabuza, bakaba batemeje ingingo ziwe. Ishavu rero ngo ryoba ryaravuye ku biturire. Muti gute?
Kubw'amasoko mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Rutana haribonekeza amatati hagati y'umuyobozi w'indero muri iyo ntara hamwe n'abajejwe intwaro n'umugambwe uri ku butegetsi mu rwego rw'iyo ntara. Ivyo vyerekanye ku igenekerezo ya 30 Nyakanga aho ubutumwa bwo gufuta ingingo yo kwimurira ahandi abigisha no kugena abayobozi vyari vyakozwe n'umuyobozi w'indero mu ntara bwashikira abo vyegwa. Uko kwimurwa no kugenwa mu mabanga vyari vyatanguye gushirwa mu ngiro kuva ku igenekerezo ya 16 Nyakanga uyu mwaka, umunsi umwaka w'ishure utangura. Ubutumwa bwarungikiwe umuntu wese yimuriwe ahandi canke yagenywe mu kibanza c'umuyobozi w'ishure bwabategeka gusubira aho bakora kuva ku igenekerezo ya 23 Nyakanga uyu mwaka. Ni mu gihe bamwe bakorera mu gisata c'indero muri iyo ntara bamenyesha ko ubwo butumwa bwava kuri buramatari wa Rutana Olivier Nibitanga na Sylvain Nzikoruriho umunyamabanga wa CNDD-FDD mu ntara nshasha ya Burunga. Ku bwabo ivyo vyavuye ko uyu muyobozi yoba yasohoye izo ngingo zo kwimura abigisha no kugena abayobozi abo bategetsi babiri batashizeko imikono, cane cane ko buramatari ariwe arongoye inama y'indero mu ntara. Iyindi mvo itangwa nuko ubwa mbere ukwimurwa canke gushirwa amabanga bitegerezwa kubanza kwemerwa n'indongozi z'umugambwe uri ku butegetsi hatanzwe ibiturire ku batari abanywanyi b'umugambwe. Iyindi mvo ya gatatu ngo nuko Emmanuel Nsengiyumva amaze amezi abiri agenywe atashigikiwe n'abategetsi uko ari babiri mu vy'intwaro na politiki, kuko aribo bashatse ko ico kibanza kibamwo uwitwa Bernard Niyibizi arongoye imbonerakure muri komine Musongati, akaba kandi yahora ari n'umuyobozi w'indero muri komine. Uwo yari yaranahagaritswe arapfungwa yagezwa kuba yari mu bagandaguye umuyabaga w'imyaka 20 mu ntango z'uyu mwaka w'ibihumbi 2024 nk'uko amasoko yacu bitumenyesha. Ni mu gihe abigisha bari bimuriwe ku yandi mashure bavuga ko bari mu mwiheburo cane cane ko bose ari abari imyaka itari mike barungitswe gukorera kure y'imiryango yabo, bakavuga ko bari bashimye ico gikorwa cy'uyo muyobozi. Niko rero basaba ko ingingo zafashwe n'umuyobozi w'indero zigumako kandi umugambwe ukareka kwivanga mu gisata c'indero. Nubwo biri uko rero bamwe bemera ko batanze 300,000 umwe wese kwa Nsengiyumva kugira ngo bimurigwe ahandi. Rw'amasoko yegereye iyo dosiye umushikiranganje François Havyarimana ngo yoba nawe azi ivyico kibazo nk'uko amakuru adushikira abimenyesha. Ni mu gihe kandi bivuga yuko mu ntara ya Makamba imigambwe imwe itarekuriwe kugira amanama. Umusenero wa komine Vugizo mu ntara ya Makamba umanuko bw'igihugu yagirizwa kutihanganirana mu vya politike no kuzingamika demokarasi. Ivyo rero vyatumwe nuko yabujije amanama y'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi. Abarongoye umugambwe CPD bavuga ko umustaneri wa Vugizo Diomede Dusengimana yabujije inama y'umugambwe wabo yari itegekanijwe ku igenekerezo ya 28 Nyakanga. Abanyene bakavuga ko umustaneri yari yabasavye amazina y'abari muri komite y'uwo mugambwe muri komine no ku mitumba baheze babone kuronka uruhusha rwo kugira iyo nama. Urongoye umugambwe CDP yarabikoze mugabo umustaneri ngo ahava aronka ikindi citwazo kubwiwe barongozi b'uwo mugambwe. Yavuze ko ashaka n'inomero ya telefone y'abanywanyi bagize ayo makomine, bikaba rero bitoshoboka kuko si bose batunze amatelefone. Abarongoye CDP bakavuga ko ivyo Musarere wa Vugizo agira ari urwenge rwo kubaburagiza kubera ko uwo mugambwe waruka kuronka abandi banywanyi bawinjiramwo bavuye muri CNDD-FDD usanzwe uri ku butegetsi. Ni mu gihe abarongoye umugambwe ku rwego rw'igihugu baravugishije Diomede Dusengimana Museneri Vugizo yishiye ngo hindure nawe rarongoye umugambwe muri komine, ahandi hoho nta nama izokwigera ihabera. Bisigura ko atari ubwa mbere uwo mugambwe uwo mutegetsi abuza amanama ya CDP, mugabo ngo haraheze igihe abigira. Abarongoye umugambwe kandi bakagiriza uwo mustaneri kutihanganirana abo badahuje ivyiyumviro vya politike, bakabona ko azingamika demokarasi. Umugambwe UPRONA nawo ukaba usanzwe wagirizwa kwegera ubutegetsi nawo nyene warabujijwe kugira ikoraniro muri iyo komine. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyenda kugira ngo tuzucikanwe n'adushikiriza. Usangize kandi ano makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo
nabo baje baraba mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhuza TV Imana bahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.